ndi muri kino gikorwa nsengera abagwaye, ndasengera abantu batandukanye, ndababwira za nkuru nyene z'ishano kuko abantu benshi baboshwe n'ishano, no mu bindi bihugu barantelefona nahe bakantelefona bagakira ndababwiye iryo zina. Abantu benshi rero kubera iryo ingene nakize n'ubu rero ndacabwiriza abandi yuko ishano rikira mu izina rya Yesu. Rero nabo babyumva bose bumve ko abo bagenda mu bintazi canke mu bitagira akamaro bashobora kwibaza ngo Imana ntishoboye. Irabishoboye, ahubwo abantu nibo baba banse kuyitura ngo kwizera. Roy TV. Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana, ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno musi n'umunsi special, turi mu kiganiro intahe yanje intahe yawe. Intahe ni ikiganiro aho dutumira abatumire bakadushikiriza intahe z'ivyo baciyemo, ubuzima abari inkuru ndende, umwe wese abafise ubuzima yaciyemo canke se intahe yoshingira abandi kugira ngo abariko baca muri ivyo bakomere canke se bagira ivyizigiro yuko bashobora kubivamwo ubuzima bukamera neza. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana, pasteur, sinza kumuvugira menshi, ari wo mwungere mu Kirundi. Reka tuba tumwakire kuri micro za Roy TV, mwumve amazina yiwe, hama tumenye uko tuduga mu kiganiro nyezina kugira ngo atuyagire intahe yiwe. Mwongere turakwakire kuri micro za Roy TV. Murakoze cyane, murakoze gose, Imana ibahezagire. Amen. Ego ni umukozi w'Imana Pasteur Mbonihankuye Severe, nkaba nsanzwe nkorera mu ishengero rya Imana indani ya Yesu ngaha mu Buterere. Ndyohewe no gushinga intahe, ndyohewe nuko mwaduhaye akakanya keza kugira ngo dushingire intahe izina ry'Imana, kuvy'Imana yagiye idukorera aho twavuye n'ingene twatevye tukaba abakozi b'Imana cyane. Uno musi rero turi kumubone kujya gatatu, niho twagendeye. Murabizi ko tumvise intahe Roy TV turafata urugendo tukagenda, turamaze kuja Igihanga, turamaze kuza kandi no kumubone, ubu n'ubwira kabiri tuzayo. Rero namwe bw'umwe mufise intahe muri kure, mwotumenyesha mukatwakura kuri nimero mubona kuri bio canke mukatwandikira kuri Facebook yacu, turabishura hama mugashikiriza intahe mufise. Umwungere wacu rero no musi arafise n'ahagomba adushikiriza y'urugendo rw'ubuzima bwiwe, uko yakiriye agakiza, ibibazo yagiye aracamwo. Reka tumusabe yisanzure mu kuyaga, hama aheze aduhe iyo ntahe ize kubaka imitima yacu. Kaze kuri micro za Roy TV. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Amen. Nkuko namaze kwivuga amazina ni Mbonihankuye Severe Pasteur, ndyohewe no gushingira intahe izina ry'Imana kuko benshi bavuga ko ishano ridakira mu izina rya Yesu. Abantu benshi bavuga ko bariruka mu bintazi, bakagenda mu miti, bakagenda ahantu hatandukanye kubera ishano. Jewe rero nkoba kubashingira intahe y'ingene nakijijwe kubera ishano. Rero abavyeyi bacu kuko twe nari umwana mutoyi, narabona ibigirwamana mu nzu, narabona byinshi, hama rero sintivyanryohera kubera nari umwana mutoya. Ariko rero abavyeyi bari basanzwe basenga ibigirwamana. Ego barasenga ibigirwamana cane. Hama nanje ntivyanryohera, naravyanka, sinabishima. Twaguma tubiraba, tukaguma muri ivyo, mugabo nkaguma nibaza ingene noronka ijambo ry'Imana bikangora, sinshobore kuronka honja. Ariko hanyuma rero harabaye umwanya umwe, aho habaye umunsi mukuru wa bonane, aho mu miryango baguza barakoranira ahantu hamwe, bakanywa inzoga, bakarira hamwe. Hanyuma rero ico gihe haciye haba umuntu yoba yabaye atakunze ubwo munsi mukuru, aca dushiriramwo ishano muri ivyo bintu twariko turanywa canke dufungura. Hama imiryango yose, abo twari kumwe, n'abo twari twajanye mu miryango tuvanye muhira, n'abari muri urwo rubanza, abo bose baciye bose barya iryo shano. Hama rero twese turahundagara mu minsi nk'itanu canke iyinga,
twese twari tumerewe nabi, abariye kuri izo ndya, banyoye kuri iyo nzoga, twese tuca turahundagara, bamwe batangwa kugenda, bamwe batangwa kuja mu miti, n'abamama nyene barambwira ko twogenda mu miti, mugabo je ndahageze ndavyitegereza ivyo bintu vy'imiti y'ikirundi, numva ntibikunze. Ubwo ni hari ku bapfumu? Oya, hari ku muntu ngo aruca ishano, barabaha imiti banywa, hama bakayinywa bakadahwa, ndavyitegereza ndavuga ati ivyo jewe ntavyo nokora, ati none isanga Imana ko numva abakizwa bayivuga ngo irafise ubushobozi, none yoba inanirwa n'ishano? Jewe ngoma njiye abakizwa bari ndababaze, numve ninumva Imana inaniwe niho nzoheza ngaruke muri ibi. Usanga Imana inaniwe, ndumva yuko bwa bundi niyo Mana atabushobozi izobifise. Nti jewe nca nemera kusezera abavyeyi, ndavuga ati jewe mpisemwo kugenda gusengerwa iyo miti ntayonywa. Baca bambwira bati rero wewe ukazopfa, nta kundi turaguhevye, kuko uvuye mu ruhongore aho wokize kubera imiti. Ni nanje ivyo sindabishoboye, kubera yuko Imana abayivuga ndazi ko bobo bafise amahoro. Simbona rero ingene noguma muri ibi. Je nari umwana mutoyi, sinari nshoboye kuvuga byinshi cyane, ahubwo ncane hari ku munsi wa kane, ku munsi wa gatandatu canemera kugenda rero mu ishengero, aho basenga, hama ndahasanga abantu batatu b'abagabo, nca ndababaza ko bonsengera, bambaza ingorane ifise, ariko ntiryari ishano gusa, n'ingwara hariho n'izindi ngwara, ko naragwa hasi nkaraba, hama nkarabuka, mugabo rero hama rero ibyo ndabibamwo gutyo, ndavuga ati none ubusore bwanze buzohava buhererehe ko ishano n'ibi byose bice bigumuka. Nca ndabadondera rero vyose, baca barambwira abakozi b'Imana batatu, barambarira bati rero ubu ikihari ni wihane watura ivyaha. Nca ndavuga ivyo nakoze, hama baca baransengera rero, baca baransomera ijambo ry'Imana ryo muri Mariko 16:16, ngo kandi ibimenyetso bizokwama bibonekana kubizera nibi, bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, barambike ibiganza ku bagwaye bakire, nibarya ikintu cica ntaco kizoshobora kubagira. Hama ndaryumvise, numva umutima uraruhuka, numva iryo jambo umenga nyene ni gwanje, numva rirandemesheje, nca numva ati kumbe Imana irafise ubushobozi mw'ijambo. Nca numva umenga bataranasenga, nca numva umenga nakize, numva na ya ngwara ubwo nyene numva umenga yagiye, numva nyene yuko umenga ndaronse inkomezi, eka mbere nca natangwa kuvuga cane, hama bacambwira ati oya ko hari hanze, oya niwinjire mu nzu ngo tugusengera ahubwo. Hama rero nca ntangwa kumva indirimbo, sinari nzi kuririmba, sinari bwaje mu bakizwa, ubwa nca ntangwa kumva indirimbo umenga ndazumva, nkumva umenga aho nyene basenga umenga ndiko ndaririmba, basenga umenga ndiko ndaririmba, basenga umenga ndiko ndaririmba. Hama barambwira ati rero va hasi utahe, turya wewe wakize ishano. Hama rero ndabaza none aha biraheze? Wewe ahishano biraheze? Ndababaza ati ahishano ngo biraheze, wewe uzureke abo bandi bari mu ngorane, ahubwo niwe basigaye mu ngorane, nayi wewe aha biraheze. Hama ndaryoherwa, ndashika muhira ndabwira mama ati je nakize ishano. Ngo wewe wakize? Ati je nakize. Wakize gute? Ati je bansengeye, uwitwa naka na naka bansengeye kandi nakize. Hanyuma rero baca rero barambwira ngo ndi kandi bantegetse yuko ejo nzogenda ku kazi, ko narakora akazi. Hama bukeye mu gatondo nca ntora ikinga ndagenda gutangura akazi, ndakanyaga ndakora akazi, eka akazi numva ndagashoboye, imici iraboneka, ndaronka apeti, saa sita ndatangwa gufungura, ku mugoroba ndafungura, numva munda ntabiriyo, umuriro wari munda waheze, ibintu numva umenga ndaboshe, numva nabohoce, amaguru numva ndafise inkomezi, ndaryoherwa cane. Hama rero maze kuryoherwa, hama rero baca barambaza bati none ubona uzokora iki mw'ishengero? Jewe nanje nti ko namaze kubohoka gutya, je mbona yuko iri jambo mwe mwansomeye nanje nzorisomera abandi, nze ndababwira yuko bwa bundi ishano rikira mw'izina rya Yesu.
hanyuma ico gihe aba bavyeyi nabashikanze na bene wacu baragwaye bararemba baronda baragera kure bararemba cane baraja mu makubo barabasubira baragira ingorane nanje ndi ku kazi ndiko ndarya ibibananiye ndabirya ngo je ntidushaka ibindi ahubwo mpa jewe nkabatwenga nimuze kwa Yesu ngo rero kare ngo we ngo rizokuvyuka ati rizomvyuka ryari mbega Imana irakora ikintu ikongera ikisubirako erega iyo nasenze bavuga ko ari Imana ikomeye kurumva sinari bwanamenye byinshi cane mugabo ivyo bambariye naravyubakiye ko ndabitwara nk'inkomezi ngenda ndabashingira intahe bakambwira ngo wewe ngo n'ubundi uzogira ingorane nti ahubwo ni mwirabe mwebwe hama jewe naciye aho nyene ntangwa rero ndabasaba kuririmba kiratangwa rero kuririmbira Imana baranyigisha igice hama ndabatizwa ndakira Yesu neza n'umwami n'umukiza hama ndaririmbira Imana hanyuma rero maze kugera ngaho niyo rero cyo ntangwa kubona ibice byo muri Bibiliya bimanuka byinshi njyamye akazi bice byinshi hanyuma ntangwa rero kumva umenga novuga ijambo ry'Imana nabwira umwigisha arambwira ati wewe ibyawe ntituvyumva ibi bice ni byinshi nitwo bisobanura ngo tubishobore bice birenga 20 birenga 30 nkarara ndabona ibice mbona ibice byinshi cyane nkamuzanira mukozi w'Imana none ibi ni biki none jewe ibi bintu binkure mu ngoya ngo ntitubigukura ahubwo we ngo uzokorera Imana rero je singoma gukorera Imana ti mugabo je nofasha abakozi b'Imana mugabo je sinkwiye kubawe ngoya ngo rega wowe ngo Imana wewe niwe igomba ngo ntigomba kubafasha ahubwo igomba ko wewe uyikorera ntoya bibice ngo ubona ngo bimwe nibikwemeza yuko uteza kuyikorera ngo byinshi nka byinshi mu byo nsoma ngo rero ngo genda usenga Imana ngo hama ngo nkasenga muga haguma hamanuka ibice ariko hakaza irindi jwi ngo reka nukunkorera hajya njyamye kumva ngo reka nukunkorera nkibaza none jewe tije nokena ninakorera Imana nzoca mba umukene nzoca ngira ingorane ahubwo abana bazosega abana bazoba bagowe ntangwa kwibaza bene ivyo hanyuma rero Imana iragera rero umunsi umwe igeze umunsi umwe rero tuvuye kwishengero na madame twasenga kure mu birometero birenga nka 37 ego nka 38 kwanza twagenda nka size rero mu gitondo tukazogaruka nka saa 3 ijoro aho rero tutahagaze mu kayira tugenda turakirana nka umwana tuzi dusonje tugira gute hama rero maze gushika muhira tuvuye kwishengero rero nicaye muri saro madame nawe ari kararabo twakora hariya mu gikoni hama negamira gatebe nicaye nkuko nyene twicaye hama rero niho nagiye rero mbona rero umengana umuntu aje aramfashe guca angumije hama ngo ntusubira kuva ngaha ngo utemeye kunkorera ubwenge bwarakora mugabo kuvuga ntibyasuye kukunda inzara sinasuye kuyumva ikintu cyose mugabo kubona narabona kuva hasi ntibyasuye gukunda kugira ngo mvuge ntibyasuye gukunda ikintu byaciye ngumirwa aho nyene uwo munsi wa Mungu hamaca aragira ubwoba madame aribaza ati mbega bigende gute aza gutakambira abakozi b'Imana baraho muri ako gace ariko umukozi w'Imana yitwa mwarimu yari kure cyane yari muri ibyo birometero navuze hari harehare hanyuma rero baraza barambaza ngo ni gute ntihagire ico mvuga ngo wewe bimeze gute ntihagire ico mvuga ngo tugusengere ntihagire ico mvuga ngo none va hasi ntihagire ico mvuga nkaguma ndabaraba gutya hama rero baca barafata ingingo tirevya uyu muntu tumujane kwishengero none tumujana gute hama rero mugabo kumva narumva mugabo kuvuga nibishoboke hama rero igishengero warabivuga ndumva ko bavuze bati tukujane kwishengero nanje ndavuga tegome ni munjane ico gihe ho nca ndazunzanira umutwe ndemeza ko ndavyemeje hama hari ku mugoroba masaha 10 hama baravuga toya ubu nitwo mujana izi saa 10 ni kure bijya birometero ni byinshi mugaje mu gitondo tuzovyuka ca tugenda duca rero turaca barantwara ari bane mugabo abantu nkababona ntavuga ntagira gute sinashobora kuvuga n'ijambo na rimwe birakunda komva hasi hama icabatangaje rero
babonye ko ibintu byagoranye nuko twageze ahantu mu ruzi babona n'ibirato kuko narindi kwishengero niko nagumye n'impuzu niko nazagumye babona ninjiye mu ruzi kwa kundi n'ibirato n'ingozi byayagiza mu ruzi je wa muntu vyiwe ntibisobanuke yoba yasa ati mbega nibikiye umuntu adashoboye gukura ibirato hama rero ivyo sinarinezwe nabona gusa ibintu byose nabibona nta nyishu yavyo nari mfise kandi sinumva aho nari atari uko numva ngo wewe utegeza kunkorera ko kazwi no kaguma kadoda ngo utegeza kunkorera nanje ubukene nkavuga ati abana banje bokena abana banje ntivyokuna ingene noza gukorera Imana ahubwo novuma mfasha abakozi b'Imana muga rero simbewe aho nico kibazo jewe nari mfise hama rero bimaze kugira ngaho bace bantwa rero ku rushengero banshikanye ahantu nyene mu rushengero barangira mikanda ryama maze kuryama umukozi w'Imana aje bo nyene ndavuga maze kuvuga hama carambaza ngo none we wumva iki je numva umuntu ambwira ngo nimba umukozi w'Imana hama ngo none uravyemera ntego aho ngeze ntamanyama yaheze nta bindi nsubira kuvuga byo kuvuga yuko sinoyikorera ahubwo ubu uye ngoma ndayikorere nta kundi ariko rero ico gihe natangwa gukorera kwiga baranyereka ingene niga kugira ngo ngene no ba umunyamuhamagaro kwa abantu benshi ari abantu bagirirwa ibakwe ryo kuba abakozi b'Imana bataciye mu nyigisho nyinshi bivanywe n'ukuntu rero ico gihe njambwira mwarimu ati jewe iguma mu nyigisho ati sinsubiye kugira ingorane nkazazindi ati no hava mfa ati canke no hura n'izindi ngorane nkaguma ndamubwira nawe ngo akaguma ntumako mu miga nza kumva ingene bigisha bakanyereka ingene abandi bigisha ijambo ry'Imana ndabibamwo gutyo hanyuma mugabo n'ubundi muri 93 aho intuzeye intambara itanguriye numva umenga n'ubundi ndagira ikintu cyo kuvuga ati mbega ati n'ubundi ibi bintu jewe ndishiramo kugomba kubivamwo ngo n'ubundi sinze nkorera Imana ndumva ati n'ubundi harabaye ibibazo hari ingorane ati jewe numva umenga mugagufasha abakozi b'Imana ndumva byoryoha hama rero ndatangwa rero kwiyumvira gutyo hama rero maze kwiyumvira gutyo n'ubundi niho rero hajijwe ngo jewe ngo utemeye kunkorera ngo nzokwereka ibintu bitangaje ngo uzonkorera hama rero niho rero naja ngaho mpagaze barandasa amasoro menshi cyane mpagaze barandasa nk'isharije yose canke kabane baratobona ikibambazi cinzukira menagurika kirasambagurika je nguma mpagaze sinapfa sinayisina ntibangema biranka bavuga ngo ivumbi ranyuzurako babenga nyene ngo bahejeje ariko mbaho ntumuka ngo wabonye uzonkorera ndemeye uwo munsi nkumva yuko nemeye neza ariko bwaca n'ubundi nkaguma niyaza ati abana banje bazosubira bakene ati je ni nabizamo ibi bintu barashobora gukena nkagira ingorane ko naguma nibaza ati abana banje iryo jambo ryangumamwo ati bazokena ko bakoze Imana nta kazi bajamwo nta business bakora none abana banje bizoca bigenda gute rero nico gihe no kandi ndiko ndagenda nagira gutya naho nyene intoze ibombe barayintereka ko iramanura mu kuzimu hama abantu bariko bararengana hari impande y'isoko baravuga ngo aho haraguye umuntu baraza barimba basanga naguye nicaye ivu ryandoyeko najyamanuye nko ku metero 2 zo mu kuzimu runogo rurerure barafurura n'amaboko hama barankurayo basanga nyene ivu ryangiye mu matwi ryagize mu mazuru nononekaye baranjana kunyoza barambaza ngo wumva gute je numva nkomeye kizi gusa nuko umutwe numva wamanyuce mu ndabe nuko numva ikintu menga caturici camanyuye umutwe hama rero nubu ngo nturemera ati unemeye tijendeme kugukorera Mana sinzosubira guhakana hama rero ntangwa rero kuvuga rero ubutumwa bwiza ntangwa kubwiriza abantu ubutumwa hama byo kwiyumvira gukena rero bica biragabanuka bica birahava birahera n'ahantu n'abandi bose baba bafise ijwi ko ry'umuhamagaro
baze bumvire kare batarononekara canke bataragira ingorane ko nasanze ibyo bintu Imana yikugomba we ntuharira kandi ntuvuga ngo jewe ngo nzoyikorera ngo meze uku nzoyikorera ngo nambaye uku nzoyikorera ngo naronse ibi ibyo Imana sivyiraba yoyo ikugombe ikora ukumeze ego hama rero ico gihe ncari Tayo ntangwa gusengera abantu rero ya jambo riceri cari yagaruka y'amajambo yose ntangwa kuyaraba muri Bibiliya ya byabo papuro nibiki byo yanditse hanyuma rero amajambo y'Imana caratangwa rero kugwira muri jewe candatangwa rero gusengera abantu ndatangwa rero gusengera abantu igihugu ibihugu hama rero ndasenga kabisa hama rero candatangwa rero kukezaho rero bahavuye baransengera ku mu 2000 kuba umukozi w'Imana ndasengerwa tangwa kuba mwarimu hama mu 2017 baransengera kuba pasteur candatangwa rero kugenda mu bindi bihugu kuvuga y'ubutumwa hama rero agomba kuvuga ingene umukozi w'Imana naho yovuga ubutumwa ibigeragezo nibize bihari ariko nibize bibuze yuko abantu babandanye turahura n'ibigeragezo ni mu gihugu ca Bugande ndagwarirayo numva ingwara ndabura uko ndabigenza nyene ingwara iramfata imaze kumfata hama ndabura umuntu yonjana kwa muganga ko iyo nabona aza kubwirezamo ubutumwa baba ari ku mashengero atandukanye mugankagira ahantu ku mupasiteri nza ngo nshikira hama rero ico gihe ndagwara cane ndaremba cane ndaremba hama umumama arambwira arengana ngo ndakujane kwa muganga ageze kwibarabara aca hwana n'umuntu amufitiye ideni ngo umuntu narinjanye kwa muganga ngo jewe uyu muntu afitiye ideni rirere ngo ndaguhevye noneho amaze kundekura ncangwa mu ikaburimbi haho nyene imodoka zimwe zigacuku izindi zigacuku mugabo umwe arahava ariyumvira ngo none uyu muntu kuba yaguye hamwe ibarabara nibiki hama arantwara kwa muganga hama batangwa gupima bari bapimye avuga ngo ingwara irakomeye ngo ni ingwara ngo twokujana mu bindi bihugu ngo muri Kenya ngo canke handi hantu jewe Imana nsenga nshobora kunkura ahantu nta Kenya noja je ntaco tuma njayo hama ndaremba cyane hama rero niho haje umukozi w'Imana iyo uri kurakorera Imana iramenya ingene kugenza niho yajanye umuntu avuye muri Kongo muri Goma arururuka indege Imana yamutumye araja aho hantu hari impande hari impande y'ivuriro hanyuma yamugerekereje igwa intuze Croix Rouge ivuriro rya Croix Rouge bajya bafasha abantu hama yamugenekereje araja aho hantu ngo ni munsi y'iyo vuriro aramanukaho arambona hama rero aravuga ati jiwe ni wewe Imana yambariye niwe naje kugusengera ubwo nyene yarasenze nko mu mwanya mutoyi ingwara yose birakize candaronka ingene nshobora gutaha mu Burundi kandi aho rero kana natwaye imitwaro y'igihugu hari muri 2015 cagihe c'ibibazo vyaha bijumwa twari mu gikwano c'abandi bakozi b'Imana c'amashengesho nanje mfise umutwaro w'igihugu ariho natwaye ncampura n'ivyo bibazo rero gutyo ariko Imana irashikira aho hantu iragira irankura aho hantu rero ncandabandanye no mu Burundi rero ubu rero ndiko ndakorera Imana nibaza yuko abantu barakwiye kumva yuko ugukorera Imana naho uragagaza gute Imana igushaka urayikorera naho wovuga ngo we ntadushaka Imana iragira gute urayikorera hama rero irambwira nava muri Bubanza ati ubu rero manuka ibujumbura jewe ndaza aha ibujumbura ntagira umuryango nta n'umuntu n'umwe tuzinanye ndapfa gushikira ngaho mu Buterere ndarondera nyene umuntu w'umukozi w'Imana arambwira ngo ntawe mfise no kuraza aho nabanaga nabazanye sinsanure hama ndarondera nyene umuntu warampa indaro arandaza hama rero mu nyuma ndaronka ingene nshobora kuza ndahaba buhoro buhoro rero kugeza naho n'ubu rero Imana niyo yanzanye aha jewe sinari wo kuba ngaho Bujumbura ariko niyo yavuze ngo manuka ini Bujumbura uze gukora ngo va mu gihugu caso nguje ngwaho je uhoraho ndakwereka nkuko abwira Abrahamu rero ubu rero
ndi muri kino gikorwa nsengera abagwaye, ndasengera abantu batandukanye, ndababwira za nkuru nyene z'ishano ko abantu benshi baboshwe n'ishano, no mu bindi bihugu barantelefona nahe bakantelefona bagakira, ndababwiye iryo zina. Abantu benshi rero kubera iryo ingene nakize, n'ubu rero ndacabwiriza abandi yuko ishano rikira mu izina rya Yesu. Rero nabo babyumva bose bumve ko abo bagenda mu bintazi canke mu bitagira akamaro bashobora kwibaza ngo Imana ntishoboye. Irabishoboye, ahubwo abantu nibo baba banse kuyitura ngo kwizera. Rero baze ku gice ca mbere nibaza no hanura rero abantu bose ko bakwiye kwizigira Imana. Ubu rero Imana nimbeshejeho, kandi babana ubu barakuze, n'abana 10, navyaye amahasi incuro 4. Aba bana bose bariho bararirimba, barakorera Imana, ni bazima. Rimwe nibaza ngo bazopfa, nta bapfuye, bariho bariko barakorera Imana mu buzima nk'ubw'abandi bose. Rero sibo bafise ishusho mbi mu bandi, nibo bamenya bahagaze mu bandi nico kimwe n'abandi. Rimwe niyumvira ngo bazopfa, rimwe niyumvira ngo bazokonda, harimwo abavyibushe, harimwo abafise imbaga ntonto nk'uko n'abandi bose Imana igendera bagira bose. Ntaco mbona babuze ngo nuko ngo nakoreye Imana. Rero bantu mufise umuhamagaro canke bantu mukora ibyo ari byo byose, nimwumve ko uyikoreye irikira kugomba, nawe ukwiye kuyikorera. Utayikorera hirya yaho ushobora kugira ingorane, uko nanje nagiye mpura nazo. Ni nk'impanuro mpanura bene data abari hirya no hino, abanyumva ko bokorera Imana kandi bakamenya ko Yesu Kristo afise ubushobozi kwishana cyane. Iryo jambo mandarigarukako cyane. Hariho n'abariko baradukurikirana bashobora kuba bafise ibibazo nk'ivyo vy'amashano n'ibiki, bakumva ino ntahira bakozeko, bashobora kuvuga ati turifuza kuvugana n'uyo mukozi w'Imana, turifuza ko ico twomubaza. Mwashobora kubasigira inimero ya telefone kugira ngo umuntu wese yokumva yuko intayi yamufashije akifuza kuyaga namwe, ko yoca baronka vyoroshe mukamuronsa iyo nimero muyivugiye ngaha. Ego murakoze cyane emwe, kuko nabandi bari hanze baguma bayidusaba, kandi turabasengera ku matelefone. No kuno munsi hariho muri Kenya saa 11 yanterefonye ambaza ico kibazo nyene, namusengeye. Ubu ndibaza mu minsi azombwira ko ari vyiza. Yari nomero yanje itangurwa na 61 19 65 65. Ego kwizina ya Mbonihankuye Pasteur Severi. Reka rero dushimire abantu mwese mwadukurikiranye kuri ino ntahe, dushimire n'umwungere wacu ku mwanya yatanze kugira ngo abashikirize ino ntahe, kuko si benshi babikora. Hari benshi bafise intahe kandi zofasha abantu zikabubaka, mbere zikabahindurira ibyumviro mbese n'ubuzima, ariko ugasanga akavuga nti jewe sinoja kuri kamera, jewe sinoja kuri TV. Kuja kuri TV birakenewe kubera ntuzi imiti mugiye gukiza, ntuzi abantu ugiye kurokora, ntuzi abantu ugiye gufasha kunaye yawe, ntuzi abantu bangahe ugiye gutera intege. Ndabibutsa kugira sabone. Abantu mwese mufise intahe mukomeze kutwandikira kuri Facebook, izo nimero mubona ko ngaho kuri bio, mutwandikire mutwakure, tuzoheza tubahe kaze kuri micro za Roy TV. Turagushimiye cyane mwungere. Yego cyane, murakoze cyane. Namwe Imana ibahezagiye. Murakoze cyane kuduha uyu mwanya. Muze mwame muhana abandi, kandi abandi ndasigaye ikindi gice nzokivuga hanyuma. Rero murakoze cyane, Imana nibampezagire. Amina. Reka tuvuge tuti coup de chapeau kuri Pasi Pro, cameraman wa Roy TV. Reka rero dure muri commentaire ukavise ico wumva wungutse, wandike muri commentaire. Na ukabufise ico woterera canke se amateka uri kurabamwo, andika no muri commentaire, turakurondera. Roy TV, Bella Shaka weekend. Bye bye. Ibutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe, ico utarabona utere